ingorane dufise mu bijanye n'umwuga muri kino gihe ni ingorane zerekeye ibihe igihugu kirimo, ni ingorane z'umutekano. Izi ngorane z'umutekano zituma abantu badashobora kuvuga bisanzuye ivyo babamwe, badatanga amakuru nk'uko bavyifuza. Ukagenda habaye ibintu ahantu kanaka muri aya makatiye usanga arimwo habayemwo imyerekano, ugasanga arimwo umutekano muke. Aya makatiye rero usanga abanyagihugu baho bafise ubwoba, batekewe n'ubwoba bwinshi bwo kuvuga. Rero inkuru utayitanguriye ku muzi kugira ngo mwene yo ashobore kwiguha yisanzuye, yumva ishobora kugira icyo ashikiriza, yumva avuga ivyo yabonye, yumva ashobora kubivuga mu mahoro n'umutekano, akabazi yuko naho yo bishikiriza atankurikizi. Iki gihe rero biragoye guheza kuronka amakuru. Ikindi kintu tubona kituma tugira intambamyi ni abategerezwa kuduha amakuru bamwe bamwe bo mu ntwaro batarumva yuko n'ubu bikenewe ko ibimenyesha makuru bikora kandi bigakora bironka amakuru mu mpande zose. Rero hariho uruhande rumwe rw'abantu batwara bari bategeza gutanga amakuru ariko batayatanga nkuko byari bikwiriye. Ugasanga rero ivyo biratubereye intambamyi. Ibindi ahandi nta yindi ntambamyi tubona nyamukuru niyo. Ariko kandi ngiye ku cyo mwari mumbajije ngo muti ubona ejo canke hirya ejo kazoza kimenyesha makuru mu Burundi mu gihe hari icugaye nakahe kazoza kimenyesha makuru. Jewe muri bino bihe uravye aho duherukiye guhimbaza umunsi mukuru w'igihe bwo kumenyesha makuru, urongoye sense mushasha Karengana Madani yaravuze ibintu vyiza kubamenyesha makuru. Nibaza yuko ari byo gushimikirako kandi nibaza yuko ari byo byonaduha umwizero. Yaravuze ati nukuri hari ibintu bimwe bimwe byaragiye birakogwa mu kugara ibimenyesha makuru bidakogwa. Ati hariho intambuko zitagiye zirakurikizwa mu kugara amaradiyo, mu kugara ibimenyesha makuru. Aravuga ati nivyumvikana nta naho byakabaye aho buramatari azinduka umunsi akagenda kugara iradiyo. Rero ko tugira Imana abari bajejwe kudukurikirana ubwa mbere bakaba babona yuko hari ibintu bitagenze neza, nibaza yuko bonyene babonye yuko hari bikwiye gukosorwa. Kandi ikindi kiduha umwizero nuko yavuze ati amaradiyo mashasha azokugurwa kandi naye nyene acugaye bariko barakora ibishoboka byose. Baravuze bati abatari bake barazi ibyo bariko barakora kugira ngo ayo maradiyo yugururwe, naho twebwe tutabimenyeshejwe. Ariko twebwe iryo jambo ryiwe riraduha umwizero yuko ejo canke hirya ejo amaradiyo acugaye, imenyesha makuru bicugaye bishobora kugururwa ejo canke hirya ejo. Ni nuwo mwizero rero dufise, tukibaza yuko umuntu nk'urya ajejwe urwego rujejwe gucungera ibimenyesha makuru amaze kumva yuko iyo ntambuko ikwiriye gutegwa ejo canke hirya ejo, nibaze ko tuzotera iyo ntambuko.